Shalom. Ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu. Uyu munsi muri iki gitondo ndifuza ko dufatikanya na Mose mu gusenga muri Izaburi ya 91. Zaburi ya 90, 91, 92 na 93 ni zaburi zanditswe na Mose. Reka dusengane nawe. Dusengere muri no jambo ry'uburuyinzi. Iyi zaburi ya 91. Haravuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokoma ari mu gitutu cyishobora vyose. Reka nkwifurize kwimukira muri kino kibanza kuba mu bwigobeko bw'isumba vyose ngo azokoma ari mu gitutu cyishobora vyose. Nakwifurije gutura mu gitutu cyishobora vyose. Mu gitutu cyishobora vyose. Haleluya. Mu gitutu cyishobora vyose nico kibanza ciza nakwifurije guturamo. Haleluya. Umurongo wa 2 ukavuga ngo ndabwira uhoraho nti urubuhungiro bwanje ni igihome kinkingira Imana yanje nizigira. Haleluya. Niwe gihome cyanje Imana yanje nizigira yo. Haleluya. Ni wewe vyizigiro vyanje bavandimwe. Imana iranezerwa cyane. Haleluya. Iyo uri kure yibwira ya majambo mu masengesho yawe ni wowe gihome cyanje mwami. Ni wowe nizigiye Imana yanje nizigira. Ndabwira uhoraho nti urubungiro bwanje ni igihome kinkingira Imana yanje nizigira. Ndagusenge ngo umwami agukingire. Umwami kubera igihome agukingira umwanzi, agukingira ikibi, agukingire. Haleluya. Kuko ari izo kukiza umutego w'abatezi nikiza gihonya umutego w'abatezi. Ndagusenge ngo imitego yose y'abatezi ku buzima bwawe ifata ubusa izogukiza. Ndagusengeye ngo Imana igukiza imitego y'abatezi. Imitego y'abatezi ku buzima bwawe, imitego y'abatezi ku bana bawe, imitego y'abatezi ku kazi kawe, imitego y'abatezi ku mubiri wawe, imitego y'abatezi ku Imana yaguhaye bifata ubusa mu izina rya Yesu. Imitego y'abatezi ifata ubusa izogukiza umutego w'abatezi. Haleluya. Yaravuze ijambo Yesaya ngo bazoje inama bafate n'ingingo nta nimwe izofata ngo kuko Imana iri mu ruhande rwanje. Imana iri mu ruhande rwacu ngo idukize imitego y'abatezi. Haleluya. Oh, Imana yacu yabwa icubahiro. Izokubundikira mu moya yayo kandi uzohungira munsi y'ibizubi byayo. Ukuri kwayo ni inkinzo y'icuma cyo kwikingiriza. Tuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro cyangwa umwamburashe ku murango cyangwa nikiza gendera mu mwiza cyangwa n'agatikizo kayegeza amashoka. Abantu 1000 bazohindukira iruhande yawe n'ibihumbi 10 buryo bwa ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Wagize uhoraho ubungiro bwawe isumba vyose wayigize uburuhukiro. Haleluya. Isumba vyose ikubera uburuhukiro. Isumba vyose. Haleluya. Ikubere uburuhukiro. Haleluya. Wagize uhoraho ubuhungiro bwawe isumba vyose wayigize uburuhukiro. Murongo wa 10. Isezerano rikomeye. Nta kibi kizogira icyo kikugira kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Nta kibi kizogira icyo kikugira kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Ndagusengeye ngo nta cago kizokwegera ihema ryawe. Nta kibi kizogira icyo kikugira. Nta cago kizokwegera ihema ryawe. Nta cago. Haleluya. Sengana naje muri no sengesho tuvuge ngo nta cago kizokwegera ihema ryanje. Bivuge vyature. Haleluya. Wowe uri kuri kino ganiro wowe ugenda mwibarabara genda ubivuga uri munzu turaje ku kazi senga uvuge ngo nta cyago kizokwegera ihema ryanje. Bene data amasengesho amasengesho nibwo buryo buhanitse tugira go kwikingira. Niyo systeme ihanitse cyane. Haleluya. Y'ubwirinzi bw'abana b'Imana. Nta kibi kizogira icyo kikugira, nta cago kizokwegera ihema ryawe. Nta cago kizokwegera abana bawe. Nta cago kizokwegera ivyo ukora. Nta cago. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Hariyo abamarayika b'umwami biteguye kukuzigama no kukurinda. Tugwe hasi. Haleluya. Bari harye bariteguye. Hari abamarayika b'umwami biteguye. Haleluya. Yesu habwe icubahiro. Bazokurame moko yabo woye gusitara kwibuye.
uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umuguza w'intambwe n'ikiyoka, kuko wankunze akaramata nico gituma nzomukiza. Ndagusengera ukunda umwami akaramata, ukunda umwami wawe kuko wankunze akaramata nico gituma nzogukiza. Nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje, nzomushira hejuru, nzomukiza kuko yamenye izina ryanje. Azonyambaza naje ndamwitabe. Haleluya, haleluya. Nzomwitaba, azonyambaza naje nzomwitaba. Nzobana nawe mu marushwa, ndamukize mu icubahiro. Nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Amen. Nzomuhaza kuramba kandi nzomwereka agakiza kanje. Yesu aguhezagire. Uhoraho we nibo buhungiro bwacu. Reka dusengane nawe twubaka ino systeme y'ubwirinzi dukoresheje Izaburi ya 91. Nta kibi kizogira ico kikubwira, nta cyago kizokwegera ihema ryawe. Azokuragiza abamarayika biwe, azokuragiza abamarayika biwe. Haleluya. Uyu murongo wa 15 yavuze ngo azonyambaza naje ndamwitabe, nzobana nawe. Haleluya. Nzobana nawe mu marushwa, ndamukize muheje icubahiro. Amen. Nzomuhaza kuramba. Yesu aguhezagire cyane. Reka dusengane nawe. Ndasengeye umwene data mana, nta kibi kizogira ico kimugira, nta cyago kizokwegera ihema ryiwe. Haleluya, haleluya. Uwo mugiko bwisumba byose azokomana mu gitutu cishobora byose. Ndabwira uhoraho nti niwe buhungiro bwacu, urigomeke dukingira. Ndasengeye gukingira uyu muryango, ukingire bano bana, nta kibi kizogira ico kibagira. Haleluya. Nta cyago kizokwegera ihema ryacu. Utugirire neza mana, udusanzeho ubuntu bwawe butangaje. Amahoro yawe rutukomengo n'abantu bose ashibamira ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu abahezagira, ndabakunda. Mushishikare kuzigamirwa mu buntu bw'umwami. Amen.